Reka duhikaze mwege mwese mukurikirana radio Nderagakura amakuru twashikiriza muri rijoro ryo ku munsi wa mbere girinkizo rya 20 ntwarante mu 2023 akabinze niyo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu ndayishimiye hanura indongozi hamwe n'imvukira z'intara Kirundo kuba habura amatari w'iyo ntara kuko aserukira umukuru w'igihugu ndayishimiye akaba yatanze iyo mpanuro kuri wa gatandatu girinkizo rya 18 mu gihe yari ifatikanije n'imvukira z'iyo ntara mu bikorwa by'iterambere usanga byabereye muri commune ya Bugabira. Namukuru n'amashinga amateka hanura abantu gukomeza urukundo bakirinda urwanko impanuro akaba yayitanze ku munsi wa gatandatu nawe nyene inyuma y'ibikorwa by'iterambere rusangi byabereye ku mutumba Songa wa commune n'intara ya Gitega. Nabarongoye ibigo bitanga ingurane kubigisha Feste na Fle barashima ingingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu yo kubuza ko abakozi ba leta bafata amadeni y'umurengera. Ni mu gihe abanywanyi bamwe b'ivyo bigo bavuga ko urugero rwo gutanga ingurane batarengeje 30% ku mushahara ari ruto. Izoze nkuru zigize amakuru yacu mu kanya rero ni nkuru mukwa mu buryo buramvuye. Kuri mikoro muri kumwe na Gabriel Biginda biramuhinga bw'ijya muri kumwe na Gerard nta Karutimana tudeje kwa byamunye nkuru mukuru w'igihugu ndayishimiye hanura indongozi hamwe n'imvukira z'intara Kirundo kuba habura amatari w'iyo ntara kuko aserukira umukuru w'igihugu ndayishimiye akaba yatanze iyo mpanuro kuri wa gatandatu girinkizo rya 18 mu gihe yari ifatikanije n'imvukira z'iyo ntara mu bikorwa by'iterambere rusangi byo gusasa amabuye mu nyubakwa yo gusoma no guteza imbere imico n'akaranga yo muri commune Bugabira ico bita Claque Bugabira mu gifaransa aho yamenyishije ko hariho indongo zigenza ukutariko ntizubahe buramatari agasaba buramatari ko yo mushikiriza wo wese atamubaha kugira ngo ace amubogoza mu mabanga. Mvukaza mu Kirundo amurazi cyari cyo buramatari tuvugisheje ko amurazi ko buramatari ari jewe muri intara Kirundo mugacubesha murakunda umukuru w'igihugu wanka buramatari wanje tuvugana ukuri nicariho cyane niwe mukuru w'ubutegetsi bw'igihugu mu ntara mugaca wigira ubundi mutegetsi wewe ku ruhande uwo muntu arutabura amatari ngaha ndacitokejwe ndamura ndabwije ukuri uzosanga ya buramatari ubwo butegetsi bwiwe tubusambure neza cyane nawe nyene tumusambure ndi mwamuvuga ko mu Kirundo hari ubutegetsi bubi nimuvuge buramatari je yakoze ndamusezerere nza n'undi aseruki mugabo kubuca mu mizi buramatara mbago dufatiye inzira nawe ukavago dufatiye uracugiye duhera iyo wagiye ntivyumvikana ubutegetsi bw'igihugu mu ntara ya Kirundo burongowe na buramatari igihugu gifise inzego zitatu z'igihugu ni inama nshingamateka urwego rw'ubutungane urwego nshingwantwaro na nshingwabikorwa buramatari aserukira ubwo butegetsi bwose bugizwe n'ivyo inzego zitatu ugaye buramatari ugaye watumye buramatari ubugaye n'uwatumye buramatari ibi bintu by'ubutegetsi bubiri mu ntara ndavyasi hariho abitwaza ngo jende mu mugambo uri ku butegetsi ngo webura amatari ngo wabaye nome par décret burajana wabaye nome par décret bura amatari wacumbwira ndamushungurure nawe ugumye turabe kwakorota ibi bintu ntibibaho Ojego ni umugambo uri ku butegetsi ntuzontaga permanence aho naje wejo rero uzombwira ngo sizo gutanga kuri permanence muri gihe we biteze kumutwara imigambwe baje ubutegetsi bw'intara jenzi yuko ari buratari imbaza abene gihugu batarimwe bagasonza ni buramatari imbaza kubera iki batarimwe no kuba bafise umwongere mubi ubutungane butameze neza mu ntara mbaza buramatari jesi imbaza umukuru wa sentare nkuru y'intara ndongozi mwese aha muri Kirundo nta nama nzosubira kubagirisha ijanye no vuga ngo gumvikana ngo gire ukugira uraja ku murongo cyane ntuja ku murongo nta kindi nimupfivyo biti buye uvuze uti jenegamiye ubutetsi bw'igihugu ntibuzopfa bupfuye mugabo ugapinga ugafata iyindi nzira uzogenda kandi igihugu gitera akagere nacyo gutera umugere. Umukuru w'inama nshingamateka hanura abantu gukomeza urukundo bakirinda urwanko iyo mpanuro yakaba yitanze kuri wa gatandatu nyuma y'ibikorwa by'iterambere rusangi byabereye ku musozi wa Songa wa commune n'intara ya Gitega. Daniel Ndabirabe agasaba abantu kudapfa ibintu bihera ngo kanatsinda umuntu kwisi n'ingenzi tumukurikire.
twebwe abana b'abantu twibaza ko ubuzima nyabwo buri hano ku isi kandi dufise umwanya muto, mugabo ugasanga muri uwo mwanya muto dushaka kubufata nk'ubuzima nyabwo, ugasanga turiko turashihana kandi turi ingenzi, kandi hano turi ingenzi. Ubuzima burebure nyabwo tubufise hariya inyuma y'uruko twagize Imana ikatugira uko ikanatubwira n'ukuri kwayo ati hari inyuma ndababikiye byinshi, nitugerageze ibi byo ku isi turiho agaciro gake, n'inzankano zibe nke, n'intambara zibe nke, urukundo rube rwinshi. Imana yavuze ngo wavuye mu ivu uzosubira mu ivu, namwe mwavuye mu bene gihugu muzosubira mu bene gihugu. Nico gituma mpanura indongozi vyiza mwogira ingazi muzomanukirako, kandi iyo ngazi utayishinze uno munsi uzokora kuhuruduka, uzoja kugwara kwasha. Rero ikintu nohanura indongozi, ubwa mbere nimubanze mumenye ko murabase, nagira ndabwire ko ijwi rya bene gihugu ni ijwi ry'Imana. Nta hantu abantu baja hamwe bariko bararira ngo Imana ireke kumva, nkuko bariko barahezagira Imana ihezagira. Kuri Nderagakura amakuru arabandanya. Abarongoye ibigo bitanga ingurane kubigisha FSTN na FLE barashima ingingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu yo kubuza ko abakozi ba leta bafata amadeni y'umurengera. Ni mu gihe abanwanyi bamwe b'ivyo bigo bavuga ko urugero rwo gutanga ingurane batarengeje 30% ku mushahara ari ruto. Abarongoye ivyo bigo bavuga ariko ko iyo ngingo yatumye abanwanyi basaba amadeni bagabanuka kuvaho batanguriye kuyishira mu ngiro kuva kuwa mbere ntwarane. Inkuru ya mugenzi wacu Dieudonné Gwabariro. Umwe mu banywanyi b'ibigega bitanga ingurane twasanze imbere ya Festeye agiye gusaba ingurane, avuga ko ingingo y'Ibanki Nkuru ya Republika y'u Burundi itaborohereza. Iyo ngingo ntitwayakiriye neza na gato, kubera yuko mu bisanzwe iyo umuntu aje gusaba ideni nuko aba arikeneye kandi aba afite icyo agomba kurikoza. Birashobora gushika umuntu akabagwaye, akaba ashaka kugura umuti wihuta canke akaba n'ivyo bintu. Nayo kubajejwe kurongora ivyo bigega bakavuga ko iyo ngingo yaje hageze. Evariste Ntungicimpaye arongoye ikigega cishinze gutanga ingurane yo kuronsa uburaro abigisha. Abasanzwe bakora muri ico gisata tutegerezwa gukurikiza ico arubita ingingo afashe. Twaratanguye rero kuzishira mu ngiro, turabona ko abanywanyi bacu bamwe bidoga badatahura ko iyo baje kutwitura bavuga ko urugero ari ruto. Turabona yuko ibijanye n'amadeni bari basanzwe bafata vy'ukuri biheza bikagabanuka. Na Bernard Desire Navumba arongoye ikigega Festeye avuga ko iyo ngingo ari nziza kuko ibuza ko abantu bafata amadeni y'umurengera. Banki Nkuru y'igihugu irafise igituma ishaka kuri 60%, ubundi mu mategeko agenga akazi ntibarenza ica gatatu, ariko rero muri Banki Centrale bo barashoboye kuduza bati umwigisha canke umukozi afise ubundi buryo reka rero twongere ko mbwa ntarenze ibice 60%. Urumva rero twebwe twayakiriye neza, ariko munywanyi agasaba ko ingingo Banki Nkuru ya Republika y'u Burundi yoyisubirako. Banki Nkuru y'igihugu nivye iradukunda, mugabo natwe turikunda, nirabo ukuntu yohindura iyo ngingo kugira tworohereze kuko ntitwategujwe ntitwiteguye. Nayo abarongo ivyo bigega bagasaba abanywanyi babo gufata amadeni bafise ivyo bikoresha bivyara inyungu. Evariste Ntungicimpaye: iyo umuntu asomye neza ubutumwa bwa Banki ya Republika urabona ico yifuza ko umukozi yofata ideni mugabo akabandanya baho. Bernard Desire Navumba: abanywanyi no kubahanura yuko amadeni basaba boje barakoresha neza ku buryo ashobora kugarukanira ayo owe bari gukata canke akagugarukanira n'ayarenze. Nivyo byobafasha kugira ngo ideni urironse umuntu ntaritware kuryonona, aritwara ahubwo kurikoresha kugira rimufashe kuronka amahera asumba ayo bazomukata. Mwomenya ko urongoye FLE vuga ko agiye gusaba kugira ngo ikiringo cyo kuriha ingurane zo kubaka nyubakwa z'abakozi ko cokongerezwa. Dieudonné Gwabariro twatukiye kuri iyo nkuru waduteguriye abe n'igihugu bamwisagara ca Bujumbura bahamagarirwa kwijukira ibikorwa rusangi bagasukura aho baba bakongera bagatera ibiti. Ako kamba gaterwa hano urongoye igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana mu gihe ifatikanya kuri uyu wa gatandatu ari kumwe n'umushikiranganje w'ubutungane n'abene gihugu muri commune Muha mu gutera ibiti ku nkengera z'uruzi Muha ni ruhande y'ibohero rya Mpimba. Akavuga ko gukingira ibidukikije bituma abantu bagira amagara meza. Kurikire Jimmy Hatungimana n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura.
turi kumwe n'umushikiranganje w'ubutungane twateye ibiti bitari bike mu nkengera z'inzuzi za Muha impande y'ibohero Mpimba twateye imisuna twateye ivyamwa ni muri yamvo yo gukingira isi ndimwa cyane cyane muri wa mugambi we Burundi urambaye rero ivyo bikorwa twabikoze twari kumwe n'ikomini imwe yonyene Muha aho abene gihugu basidukanye n'iyonka ndetse twakora mu butungane bose niho bari ibikorwa twabikoze neza ibikorwa bitekanije neza ubwa mbere ho ubwa kabiri abenegihugu bariko ravyitabira ku bwinshi kuko abenegihugu baratahuye yuko gukingira isi gutera ibiti birimwe akarusho kenshi cyane gose na cyane ko ibiti bituzanira akayaga keza ndetse bigakwega n'imvura ubutumwa twatanze aho twaciye hose nuko abenegihugu bose bo kwijukira ibikorwa rusangi na cyane ko arivyo bituma aho tubaye habisuku haba kanovera umuntu yica munsi y'igiti urumva ko ufise amahoro rero nka kumpimba nababwiye yuko yasindimwa bariko barayigisha urusa kuko twasanze ahantu hanini cyane gose usanga rimwe rero akamo twabateye ngaho nuko boheza bakarima kijambere batibagiye no gutera ibiti abenegihugu ntaya za Kayanza na Ngozi basabwa kwijukira kwinjira amashirahamwe yo kuvuzanya kuko ngo afise akamaro kanini ku butunzi bw'imiryango akamwe gaterwa n'ujejwe gisata c'amagara y'abantu mu shirahamwe mpuzamakungu Louvain Corporation muganga Janine Kamana mu ntumbero yo guhimiriza abenegihugu kuzitira bataronerwa muganga Janine Kamana akamenyesha ko bakorera mu ntara zibiri kandi ko n'interano basaba abenegihugu zitavuna iryo shiramo ryacu ryitwa tugarukire amagara y'imiryango dukorera mu ntara zibiri Ngozi duko dukorana n'ishirahamwe ryitwa Ikode AMR niryo rikurikirana ayo mashirahamwe yo kuvuzanya buri munsi turi mu makomine 4 komine ya Ngozi Busiga Mumba na Gashikanwa no mu ntara ya Kayanza hariho komine Muhanga Gahombo na komine Butaganzwa hariho ingwara z'uburyo z'abantu badashobora kuronka ry'amafaranga bari banza kuriha igihumbi kugira ubumuntu hama ukacuriha ibihumbi 30 ku mwaka ku muryango ngugizwe n'abantu batandatu ku muryango ufise abantu batandatu gushika ku 10 uriha ibihumbi 35 urenza 10 ucugira amakata abiri ndumva cariha 60 ku mwaka mugo umuntu umwe ariha ibihumbi 20 ku mwaka iyindi ngorane n'abanwanyi benshi ntabitahura ukinga ndumva bayatanga batagwaye ni guteganiriza gazoza rero ni bake bwira tubigishe batahure kuriha ibihumbi 30 byo kwivuza kandi batagwaye mugabe iciza wamaje kwinjira mu mugambi asubira inyuma uko yamaze kubona ivyiza birimwe byo kuvuzanya ntaheza asubira inyuma akabona batera bubiri buvana ubupfu bakegera abandi bakabacira gace ivyiza barose iyo bagiye kuvuzanya ugiye kwivuza ugiye nko mu bitaro bakagucira ibihumbi 10 by'amavuriro matoto ya leta we uriha 20% y'igiciro baguciriye kwivurira ibindi 80% bikarihwa n'iryo shirahamwe nabikorera utwabo hari abo dufitaniye amasezerano hoho uriha 50% indi 50% ikarihwa n'ishirahamwe ugiye muri ry'amavuriro bihebeye Imana ucuriha 40% 60 n'ishirahamwe ugiye mu bitaro bya leta tuzi ucuriha 30%. Urumva akarusho kariho kandi amagara namaze aseseka ntibariyo tegera kuzitira utaronegwa. Tuzaza makuru yacu mukura ukuntu gusiganwa n'imiduga vyagenza Bujumbura muri hariya mu Gihungwe kuri uyu wa Mungu higanwa ryo gusiganwa n'imiduga bitarari ryabaye kuri uyu wa Mungu Igihungwe bise Boucle d'Olimbo ngo ryagenze neza nkuko menyeshwa na Adon Negamiye arongwe igisata c'amahiganwa mu ishirahamwe ryo gusiganwa n'imiduga mu Burundi ngo higanwa ari naryo ryuguruye ihiganwa rikuru ry'uyu mwaka 2023 ngo karakaryo ko kwitegurira iryo ku mugabane wa Afrika rizobera mu Burundi uwo mwaka akavuga ko mu Burundi hari abasiganwa n'imiduga babishoboye bazoserukira neza igihugu muri iryo higanwa cyo ku rwego rwa Afrika kurikire Adon Negamiye. Hayandikisha imiduga 13 hanyuma 11 niyo yashoboye guca muri control technique ama imiduga igera kuri 7 niyo yashoboye guheza urumva ko nawe yari umunsi umwe yari komeye yari mu buhinga hanyuma kaona ko byagenze neza bikabaje kurera bose byabaryoheye ihari iri mu rukurikirane
urukurikirane rwa shampiyona y'Uburundi 2023 ni hari rero itanguye shampiyona y'Uburundi mukaba muzi ko muri uyu mwaka tuzokwakira n'ihiganwa rya Afrika nga mu gihugu cacu hari haheze imyaka 30 ritaba ibi rero nibikorwa byo kwitegurira iryo higanwa kandi murana yuko turiko tuvifatamo neza n'abadereva batubwiye yuko mu bijanye n'umutekano mw'ibarabara mu bijanye n'ubuhinga cyari ibintu bikwije kandi aha nkabafatiye n'akaryo gushimira abadufasha nkashimira guverinoma y'u Burundi yamidufata mu mugongo kaduha impusha eka police nationale n'ikindi nshaka gushima cyane hari abantu bahora badutiza n'ibibanza tugakoreramo eka rero n'abamenyesha makuru kungene mwitabira amahiganwa ni ikintu ciza cyane kandi tukifuza yuko n'iri higanwa twimirije kwakira rya Afrika mwodufasha kurihimiriza kuko ni ikintu kizokwerekana ishusho nziza y'igihugu cacu umutekano w'ingaha muri iki gihugu eka ikadufasha no kumenyekanisha igihugu cacu mu makungu hama abazogitaba n'abadereva bavuye muri Afrika yose hari abavuye muri za Cote d'Ivoire abavuye muri Kenya i Buganda muri Zambia muri Afrika y'Epfo rero muzobona benshi bazoza ngaha guhiganwa turiko turitegura kandi tubana dushiramo n'inguvu kugira iyo myaka twari tumaze tutagitegurira tuzobere n'akarorero n'abandi igihugu cacu gifise abadereva beza bazwi ngaha muri Afrika turamaze no gutwara igikombe ca Afrika ngaha mu gihugu cacu rero ntabwo hadufise bazohiganwa kuko aya mahiganwa tuyashiraho kugira abantu bahiganwe batwereke n'ubuhinga baba bafise muri iyi mikino akariyo nkuru janye n'amahiganwa mu miduga dusazire ko amakuru yacu tugakingukira imwe mwese rimwe ariko mudutegayo mutibagenda mugenzanje shira nta karutimana ari mpwe bw'imatumaje bashikira neza Gabriel Bigindavina ariko ndabashikiza nabivuza ko murane bwa mugira ijoro ryiza twazosubira mu gatondo gihe cy'isaha 12:25 na gahwane Compétition. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, le Conseil